rimwe mwafashe amata y'imfyufyu muca muyavanga n'ikizinu. Ego cyane. Hanyuma amata y'imfyufyu avanzwe n'ikizinu acahindurwa kuba amata y'ifu. Ego. Murafise ngaho mutwereke. Bakunzi ba CTV Burundi bakunzi ikiganiro gato karakura. Nabandabwira ati gato karakura. Haba muri gato karakura babizi twaba tuzana abantu bafite ibintu batanguye gukora bafise naho bigejeje naho bashaka gushika. Bamwe nambuko zitatu. Rero uno munsi twatewe iteka cyane guhura n'ugwaruka uko bitango kwatango kwirondera no kwirondera ubuzi mu guhingura ibinabiriye. Cyuko n'abajene bahinguye ikintu bita amata. Benshi baramenyereye amanido canke amata yifu atandukanye, n'ubu dufise amata ameze neza cyane. Les jeunes banje engaba. Donc ni surprise ni kintu cyangoze ku mutima narabiye ko tuguma turi muri recherche des talents kandi tuzohagarika. Misi yo twirukana no kuraba abafite amatalent tukabashigikira kugira ngo bashobore gushika aho bifuza gushika. Rero uno munsi turi kumwe nande rero. Kumwe na Isaac Bigirimana, directeur executive w'ishirahamwe Maison d'Economie et de Développement. Okay. Icyumviro cyo gukora amata cyaje gute? Icyumviro cyo gukora amata bwa mbere mu karere wacu haro projet ishiramwe mpuzamahanga yitwa FIDA ryatanze inka mu karere zikamwa. Rero aborozi b'izo nka bararonka amata menshi bamwe bakabura naho bayashorera. Icyumviro gicakiza ati reka rero tugire ahantu twoza turegiraniriza ayo mata bwira tuyahinduremo ifyufyu canke ikivuguto. Ivyo rero twarabikoze ikiringo kingana n'imyaka 2. Tumaze kubibona tubona amatara dupfana aba menshi agumapfa. Nafate ne kwa ya mata apfa kubwishi. Twokora iki? Rero twategira icyumviro ati rero ka turondere ingene aya mata twoyahingura akabifu akamuri kingo kirekire. Fatwe baratirera ivyo nabandi barabikora. Atubona yitwa Nido nabandi. Aho tuvuga ati rero kucwa ushireko akabijya. Kuko amataro amayirema canke ibintu birimo bishobora gufasha amagara y'abantu bitarimwo nka vitamine B3 12 nka vitamine D nk'ibintu by'amafibre bisaba bituma digestion y'umuntu ibyari yigenda neza. Gatero karosha tugira ino innovation rero tuvaloriza narijya igitegwa c'ibizinu cariko kirava abantu ntibacita wararitse ntibagikora n'abaho bangu tuzobijana he bizogenda gute. Rero tusha tuhingura ayo mata yifu ari ico bita mu France argi en champignon cyatwita izina bita best taste milk. Mwijambo rimwe mwafashe amata y'imfyufyu muca muyavanga n'ikizinu. Ego cyane. Hanyuma amata y'imfyufyu avanzwe n'ikizinu acahindurwa kuba amata y'ifu. Ego. Murafise ngaho mutwereke. Ego turayafise. Ni best taste best taste milk. Taste milk, wow. Murashaka kugura tukaraba indani? Ego. None ko atera. Sha tumenyera amata avangorera. Ntiyera bivanye nuko ahingurwa ikujya nagena muri process de product. Gusa mugabo nivyo naho yokwera byoshoboka ariko mugabo answa ajye mubona yera hari ikindi kintu baba basize mugira yera. Nayo ubundi bwumaze kuyahingura amata answa burya asukunyene gusa yakwera buhoro ariko kuko ikizina cyo nyine gitera derere kimaze kujamwo yo mpamvu ubona acagira kurere mwabonye. Aya rero ndashaka kuyavanga n'icayi nshatse kwereza akaye mu gitondo. Ego mbere ego n'ubu bobereka ingene bigenda demonstration birakunda. Wow. Nabereke ingene bigenda. Ayo n'amazi ashushe. Ufise agasukari ushushiramwo hanyuma mata ni dukeya gusa mbere nkaho muri iyo tasi yose bica bigenda neza. Nakoroga bereke mbere ashatero babereke ingene ibintu bimeze neza. Tubereka baca bantandukaniriza kujya bahora babona rya yandi naye. Bereke aho wahejeje vyahejeje bereke baca bambwira itandukaniro. None ko aciye yerageze mu itasi. Wara innovation akabijya nako. Wow. Nkaka mucangwa gurisha gute? Ako
iyo ni 1 kilogram ni nusu y'ikiro iyo tugurisha ibihumbi 30 vyonyene. Mu 30 umuntu akaba gafise mu kaza arakihereza. Ego. Bakunzi bacu twiye gushigikira ugwaruka rwacu. Bane bajene bariyumviriye baradukorera amata ahinguwe afise donc valeur ajoutée y'ikizinu. Donc amata enrichi au champignon niko batubwiye. Kandi barako kado kambalaje kabo gatekereza cyane. Kubera tutobashigikira ndabasabe munyaragase mubahe commande babazanire ano mata araryoshe cyane. Mwabonye yuko mana yanje afise n'akanovera keza mu kanwa arumvikana neza araryoshe. Tubabwira abantu mufise amahoteli kuri ano mata azogege tuje muri restaurant atubwira ati icaye mbwira muduhe kirimwe amata arimo champignon best taste milk abantu mufise amamenage mufise amadu azogege tubabaza ati ako kantu wanteguriye ku meza ko bakarimo best taste milk. Ego cyane. Nushikirwa kwacu none ndabaza mukiri ngaho nyene nigiki musaba abantu bafite amafaranga canke leta y'u Burundi umuvye wacu yamaye tware kugaruka imisi yose akanatubwira ati ja kukivi mukore mwihingurire ubuzi mwiteze imbere. No bisho dusaba aya mata tuyahejeje mbere kugira tuyazane no ngaha muyabone twanikanye n'abakriya uko n'amata aryoshe cyane abakriya bakunda gose dukora bajana. Ariko ingorane dufise ntidushobora guhingura ayabakwiye. Niyo mpamvu rero dushaka gushigikirwa imashini turazizi zikenewe kugira zodufasha guhingura amata menshi ashoboka mbere tukava ngaho muri localité ariho mbere dutinya no kuja mu makaritiye menshi kugira tubaye amata uko duturangayo tuba. Ihinguro ryanyu riri he? Ihinguriro ryacu riri aho bita ufata ajya kuri presidence ukaduga ucushikana basanzwe bita ku muberure uharengana ucushikana bita mu Nyamigeze bita kwa Yaya impande yibarabara neza n'ihinguriro ryacu riri. Oh wow, merci. Nawe wanyu mugabo tubwire ko gato karakura twegere cyacu twa gato karakura bisigura ngo uratangurana ufise ishashe imwe uko ugenda uragenda ukagegera 10 ukagenda uragera 50 bisigura ngo urugendo rwo gutera imbere ntuhagarika ugumiza ku kivi no haco cyumviro cha emission yacu dukunda cyane yitwa gato karakura. Twese hamwe gato karakura.